Ingomag. Diaspora twaratashe tuza guterera agacumu k'ubumwe muri domaine ya assainissement et l'hygiène mu Kamenge. Amatwarete twashizeyo igihe isoko ryasha, n'ibindi bikorwa rero byinshi twatangiye vyo muri domaine ya cleaning tukaba dukorera ngaha, kandi tugomba twagure niyo societe ya mbere izoba international mu Burundi, kuko aho twabaye mu Bushinwa, Etats-Unis no muri Australia niyo turi rero maison mère ni ngaha. Alors les produits muzikura hehe izi produits? Izi zose mubona ngaha tuzikoreshereza, nitwe tuzikorera ngaha. Zikorera hano. Yego. Et vous avez la matière première. Yego, kuri standard européen. Les toilettes mobiles ni nazo ziko zirakora ngaha no mu événement yose atandukanye, nitwe tuhora tufasha mu bikorwa vya hygiène. Ça vous importez? Ivyo on a importé parce que ni démontable. Ugurisha gute? Turagurisha qualité. La bonne qualité iri ngaha, mugani turagira budgetisation yo gurisha, turacaye muri service. Twe turaza tukagira service. Ndabarambira nk'ino none murahombe hano. OK, allez-y. Yego. Cédez le passage.